Fundo ruriho fundo rurabaho vraiment niramaze kumva inkuru za benshi amashitari y'abantu benshi hayo n'umutipe umwe yaruka kwiyahura umutipe yitwa Trésor ariko kwiyahura ngo kubera umukobwa yitwa Diela je mfite n'ibyumva kandi yitwa Diane navyo ngo si wewe bavuga ati uyu ngo yamukunze ngo nta rukundo kenshi ngo bakobwa ugasanga umukobwa mwiza ngo yakunze umuhungu mubi aho ngo n'amafaranga ngo nta rukundo rubaho kenshi ni sasa nivuga muri iyo sasa kariho bavuga yuko ari muri iyo sasa kariho bavuga yuko atarukundo ruhari birahawe kandi ku ruhande rwanje nta muhungu mubi ni wa muhungu adakunda gukora umuhungu udakunda gukora uri mubi harya umuhungu wese yokwemera ariko sheri tuvuga n'ukuri muri sosiyete turabizi mubi ahari ntamwemeye simba ndamukunda ukoze ukaronka inoti ziwawe uronka umugabo mwiza urafite inoti ziwawe uronka umugabo mwiza ari abaza kubera inoti twawe we diera Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, yes, it's your baby girl, ici Cynthia irakoze kuri Magic Channel TV. Sans tarder, reka mufashe twakire abatumire bacu antwa murababona si ryambe mwabonye peut-être ko aryambe mwabonye kuri BTV ariko n'aba journaliste bagenzi banje n'aba YouTubers karibu cyane Magic. murakoze Murashaka twitondora ndabaramukije cyane abakunzi ba Magic Channel nitwanze Imana yaje Sharissa ndumenyesha amakuru nkora kuri BTV Burundi. ndabaramukije abakunzi ba Magic TV nizera ko muri hose bameze neza nanje meze neza nkuko nabandi bayivuze ko bameze neza ama nanje nitwa Wiragera barutwa nayo nkaba nkora ku rumuri Burundi. nanje ndabaramukije cyane bakunzi ba Magic Channel ni Aline yo kuri Bika ni Aline yo kuri Bishop TV ngo abamwe mungira mutumenyereye hama naje ndishimye kuba ngaha murabona ko ari ibintu bisa neza yego antwa mwitega ibintu biryoshye cyane kandi bizeye ko mumeze neza turashima vraiment turakomeye mugabo nitkomeye nk'amabuye ariko jengira nkomeye nk'igiti oya kameme nk'ibura yabyanse twayibuye ni bon ibuye ni bon yego cher sawa komeye nk'ibuye wewe jewe igiti usa neza n'ukuri je sinzi kwigirisha muvuga ivyo mbona usa neza ibyo bintu wabibonye nawe nanje nari antuka murabona ko Magic Channel yarose umudada mwiza cyane vraiment antuka abantu mutarabivuga muri commentaire muko mubishiramo inzira uyu munsi mubisiga muri commentaire abantu musi je sinzi baje bapanze ntabyo nzi ntimumbize ko ravuga ariko je ntigirishije ndaryohewe cyane kuba muri Magic Channel nibaza ko ari rya mbere ni n'irya mbere ninjiye ahantu mukorera kandi ubu rero ugiye kuturaza ngaha mwese mugiye kuza muraza ngaha antwa isuye kubatumako n'igitangaza ahantu bakorera n'impande yahomba ibatsi ko utaruhaye kandi hakaba bakora abagenzi banje nanje naho nari bwinjire forma n'irya mbere iyo ni negligence Sharissa mushimire merci n'ukuri wakoze be sisi subiramwo ajya amazina yawe je nzi sisi guza mbwa numvise yewe nanje numvise byinshi bitandukanye numvise umenga sana muhapera ariko abona byitwa Cynthia irakoze voilà ntabivuze hari ikindi kintu washize kudashizeko Cynthia kakutubesha bose navuze si Cynthia Sio baby si Cynthia okay ibintu bya baby nivyo vya mabuye nta kindi baby girl urumva nyene numva bara nuko nyene bon no dufite akantu dushaka kuganira ko n'ibintu byinshi maze biko biraba dusanze tuko turabona iyo bishitse ugasanga umukobwa agomba agiye mariage bon cyangwa usanga hari umutipe bari kumwe hageze ko aja kumupresenta muhira ugasanga nk'umuvyeyi aramubujije ati no uwo muntu tumukeneye ntumushaka ugasanga bifatiye amwanse kubera ubwoko ugasanga amwanse kubera idini ugasanga akwankiye uwo mukunzi wawe kubera ko atamafaranga afise canke afise amafaranga gusa sinzi ko ashaka umuvyeyi ashaka kubuza akubuza umuntu afise amafaranga je n'ivyigera bibaho mu buzima voilà c'est ça niyo sujet yacu uno munsi dushaka kuganira mbega wowe kwifata gute wo kwitwara gute mu uwo mwanya umuvyeyi wawe ashobora kukubuza umukunzi wawe akamukubuza ati mureke
ati uwo ubwoko ntimusangiye ubwoko nshobora kumwemera ashaka kwinjira mu muryango wacu ati swati uwo nawe nta mafaranga afite umutipe adafite amafaranga ntitumukeneye canke umukobwa adafite amafaranga iwabo adafite amafaranga batifashe ntushobora kumwemera kuri mwebwe nk'abakobwa birinze bibashikira canke bon mu byo mubayemwo mu byo muhamubona mubona bimeze gute wowe kwifata gute byogenda gute bon kuri kote yanje icambere urukundo ruraba nubwo hari abatavyemera urabyemera hari igihe ndavyemera n'igihe ntavyemera mugabo hari igihe bishika nkavyemera ko urukundo rubaho uvyemera ryari uvyanka ryari nk'ubu ntavyo ndiko ndemera kubera yuko usanga ariko kugira deception ariyo mpamvu ariko urukundo rurabaho basi reka dufate urukundo rurabaho kandi urukundo ruruta byose urukundo iyo rubayeho no kwiyica mu gihe udakunzwe n'umuntu washaka ni kuvuga igihe ukunze umuntu abavyeyi baraza bakakubuza bakagira nti mugabo wamaze gukunda ivyo ntibikubuza kuba kugwawe muvyumvikana no musanzwe muri kumwe ariko mu gihe ivyo bintu vyashitse byose nko babivuze birashika umuryango wawe ukakwankira uriya muntu petetre bivanye n'ubwoko ubutunzi canke ikindi kintu ni ibintu byinshi cyane bituma abantu abantu bashaka guteranya abantu kubera ikintu kanaka ariko mu gihe ivyo bintu bishitse nibaza yuko abavyeyi umugani w'ababandi sibo bazokubakira abavyeyi baratureze baratuvyaye baraturera impanuro zabo ziba zikeneye ko tuzumva ariko mu gihe wakunze navyo birarengeye impanuro z'abantu iyo umutima wamaze gukunda umuntu arashobora kuguhanura bikanga jewe ico nobwira abantu umuntu agukunze nawe ukamukunda enjoying ubuzima nta kindi imana yadushyizemo urwo rukundo kugira ngo turubeho nta myaka ijana nta myaka ijana bro urabona co bivuze ko vyagira gute en fait ku bwanje natangiye gituma Sherisa avuze ngo hari gabyemera canke ntabyemera muga hari ikintu yadushije ashobora kuba aheruka kugira deception urumva ngo umwanya umwe ndabyemera ngo undi mwanya sindabyemera nico kindi nyene navuga ati hari igihe umuntu agukunda ukumva yuko urukundo rurabaho nubwo hoza inkono nubwo hoza niki nta sinorekura vraiment mugabo iyo umaze gushikirwa n'ikindi kintu ukababara ukumva yuko nta nivyo wosubiramwo ahubwo n'ibintu n'akantu umengo n'uburozi baguha hama nyene ugaca uba mu yindi si mugabo iyo umaze kubabazwa canke kugira ante umengo ibintu vy'urukundo ntibibaho niyo mpamvu rero navuze ati hari igihe bibaho n'igihe bitabaho en fait nanje ku bwanje urukundo ruriho urukundo rurabaho vraiment namaze kumva inkuru za benshi amashita y'abantu benshi hayo n'umutipe umwe aheruka kwiyahura umutipe yitwa Trésor aheruka kwiyahura ngo kubera umukobwa yitwa Diela je mfite n'ibyumva kandi yitwa Diane navyo ngo se wowe n'umubeshyi yarayishimira sinisha umuriko yanje nta n'umutipe ufise dukundana yitwa Trésor nta n'uwudigera ndawe nka vraiment mbese ndashaka kumenya izina ryiwe urumva ubwo bwenge sisi ntarahari ntawari tankeye ushaka muri commentaire mu mwanya ageraze kumutora muri commentaire we umuntu wese babitse nk'ari bamaze kumbona na ndakunda gukoresha abantu basheri bafise none ubwo mbwiye none abakobwa bose musigaye mugenda uko nyene umviriza singubwire hariho abavuga ko babafise batabafise hari abavuga ko batabafise babafise urabona hingenda guhe nk'akarorero hingenda guhe nk'akarorero hari abantu n'ukuri bataba bakeneye hese abantu abangu hari abahungu baguma baza kudiraga n'ukuri kw'Imana ukumva ko bakuza stress ukumva ko babroka kugira ngo rero bivanye n'ubutarashima antuka mwe baza kurondera sawa kugira ngo nyene umwikure kandi nanje ahubwo mu minsi danze horangira uko kuko umuntu Imana itubabarire bandate je ndashaka uyu ampa umuco gatonyisha hise mu misi zobigenza gute muki mu misi zobikora gute mu misi ibiki ivyo uvuze umva kubera n'abantu bakugora uzoshibigenza gute
azoba bloka oya umviriza je sinovuga ko abahungu ariko sabafise umuntu wese avuga ikintu kiri ku mutima sivyo mugabo natwe iyo umuntu aguma yakira abantu bamubwiye bamudraga hari abantu bakudraga bakakubuza amahoro n'ukuri bakakubuza amahoro basi bamugendesha ibintu gahoro hama bizoza biraza none ubucuti ko bukomera siko nandika hariho busanga bakudehanje n'abandi baba bafite imigambi voilà abo rero bakuderanje nibo baca gutera wa mutima mubo kuvuga ati nzora ndababesha ko ndamufise kugira ngo barekure hakiri kare ntaja gusana n'ubugenzi basi mubanze mu bagenzi araje TikTok ndagukunda aho muhuriye mu rubanza biragoye ndashobora kubandanya rero abantu bose no narabwiye yuko ndamufise ivyo mwanze muvyikawe byo kuri kamera n'inyuma hamaje par kuntu ndabibona en fait nakundanye n'umuntu guys je baza ko atamuntu baza kumumbuza bra nta mama nta papa nabo tuvugana nta muntu umwe wava mu mbuza kandi yo nkunze bana sinzi ko ari defo canke ari karite bereza ko karite mashe karite zako vraiment nkunda 100% sinisigariza bivanye n'umuntu muri n'ukunze ariko ni vyiza umuntu akunda kongera agakunda ni vyiza undi akunda kisigariza si vyiza Charisse ari kuvuga uko ego niyo undi ushobora gusanga habaye gatoyi akabaragize hahura n'umuntu ukaza utwaye urukundo rwawe kuko abantu duhura ntituba tubazi ntubuze même si nawe wabuze umuntu iyo maze kuja muri relation umuntu arahinduka siko ukaje usanga wewe uzanye urukundo gushuka rudaruhura ugasanga wa muntu nawe yaje juste urazi ivyo bibabaza ryari ni mu gihe ukunze ugakunda umuntu nawe ataguhaye urukundo rwose voilà aho nyene ababigona urabibona gusa nimwe gukunda mubona abasha nimba je nagukunze nkahereza utankunda ndabibona tuvuge cyane abahungu bahava dukubita mu mugabo hari abantu umviriza hariho abantu bigirisha bafise objective bafise ahantu bashaka gushika urumva bakakwiyege sinzi ibintu baba bakuronderako mugabo bakagerageza bakakoreka ko bagukunda sana mugabo none nawe utamwiyumvamwo n'ubwo yo gukunda kandi rero kenshi uza kugwa umve kenshi uza gukundwa cyane n'umuhungu udakunda umuhungu atamugamba gufiti ari noza kamaze gukunda n'umuntu atamugamba mufiti gusa bibaho yaba umuntu yamenya ati uwo muntu aje kundo ndafite umugambi umeze uko sigo umuntu aje uku ankene kwiki ashaka kwiki bose baza bihisha uze wose kurondera kugira ati je nkene projet nkene mariage nkene tubane genre ibintu bize bishika kure ariko mukabana na meme na 5 muri khola tugasanga byangiye biheze ariko vraiment ataproje mufise jewe nama ndavyiyumvira burya biraryoshe gukunda ugakundana n'umuntu agukunda voilà kandi birabisha urukundo iyo rubayemwo uri kumwe n'umuntu wawe vraiment mubanyimwo neza biraryoha cyane mugabo iyo uri kumwe n'umuntu atari uwawe no kwiyahura wo kwiyahura umengo nta kintu kibishe gusumvya ico urumva urabaho nyene ubabaye ukumva kuri stress muri wewe akazi ukumva kutakora neza kubera iki kandi ari wa muntu nyene mvuge yuko ataba ari uwawe hama hari utugorane twinshi hama hari utubazo twinshi tudatoregwa inyishu so urumva rero kugira ngo bikemuke je numva umengo umuntu womwemerera wofata decision ko mwoba kumwe mu gihe umwiyumvamwo nawe kwiyumvamo umukunda apana ibintu by'agahatiro vraiment bimwe by'abavyeyi bon turi kuri by'abavyeyi yera ntaheza kutubwira jene nababwiye yuko naho hoziki canke naho mbwiye ati ndakurasa sendekura naho mbwiye ati en fait guhera ubunyene baguhevye urarira jewe yo abero kurira bisani Janja muri no kujya nasubira bicha byumvikana bro janja muri crise kandi naho yo mama canke papa bacaza bakambwira ati guhera ubunyene ukira umwana wawe umutipe ntumukeneye en fait nitumukeneye hama nawe ukaguma usotera kujayo gukundana nawe turaguheba cha tuguca mu bana bacu utamwiki none ubwa mbere papa yaba mama namwe n'umwe azondongora kandi je en fait ni nkuko buriya abakobwa turakwiye gutahura ikintu kimwe hajya mu iwacu si wacu ntawuza hazoja en fait hajya papa na mama barakureze tout simplement rero novuga ati nta mama nta papa nta n'umwe azondongora muri abo babiri niyo mpamvu nyene ntegereza guca niyatasha n'ikintu numva umutima wanje uri kuranyemerera mugabo naho urumva
tuve muri ivyo gato tuje mu jambo ry'Imana sinzi yuko woja mu ijuru walahi mu gihe wanse Imana itubwira kuba sona nyoko ubahe sona nyoko kandi ubumvira mfe tubasonere muri ico gihe hariho urumva kububaha mugo umuvyeyi hari igihe hariho abavyeyi bari hariho amakaye amayastek je ndafise abagenzi benshi vyashikiye ugasanga bagire mariage umuhungu aragiye kwerekana umukobwa iwabo umukobwa ntibamwemeye cyane cyane bikunda gushika ari umukobwa agiye kwerekana umuhungu iwabo aho abavyeyi nibo usanga abavyeyi b'umukobwa nibo bakunda kwanka umuhungu urumva muri ico gihe ugasanga nyene kubera urukundo rwabo Imana yaramaze kubafatanya nta muntu n'umwe iyo batandukanye bakabandanya nyene bakagerageza bakabana mu nyuma abavyeyi bakabashigikira urumva je rero nibaza yuko ivyo bintu bishika kenshi mu gihe abavyeyi bavuga ati none umwana wacu amashure twamurihiye ibiki dukeneye iterambere ryiwe dukeneye ko aba mu rugo rwiza atazigera abura ico afungura atazigera arara ubusa atazigera agira ingorane n'imwe none agiye kuba kuri uyu muntu urumva n'abavyeyi akenshi babikora kubw'urukundo bakunda umwana mugabo urumva hari igihe biba bikenewe nyene kuko wiyumvira ufata umwanya wiyumvira nk'umuvyeyi mbega umwana wanje hamwe naho no mutwara mu rugo bafise bya bintu byose nkeneye mugabo ugasanga nta rukundo ruhari wosanga agize ingorane kuko amahoro nico kintu ca mbere kuko mushobora kuba ataburyo mufise bukwiye mugabo kubw'amahoro mufise urukundo mufitaniye mukarondera mukaronka erega n'ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ihezaga ibikorwa vy'intoke zacu urumva rero n'abavyeyi baba bakwiye gutahura yuko ivyo bintu bishitse ukumva yuko umukobwa nibikundanire bareke abantu bikundanira hama ahubwo mubandanye bavyeyi mubandanye mudusengera urukundo rwacu rukomere dutere imbere nduga nanje ngize akantu nongerako sindavuga ngize ikintu nongerako mu bisanzwe urukundo rurahari ariko nk'uko uyu yabivuze ruza kureka kubaho bivanye wewe n'uwo wahuye kuko nta kintu kitabura ingorane ushobora kuja mu rukundo ugasanga wowe wemere ntiwafashe umwanya wo kumwigako ugasanga nawe ndagutesha umwanya arakubabaje muri ico gihe mugiye kuvana uvuga ati nta rukundo rubaho yaje ashaka amahera canke ibiki benshi barabivuga kubera hari abavuga ati uyu ngo yamukunze ngo nta rukundo kenshi ngo bakobwa ugasanga umukobwa mwiza ngo yakunze umuhungu mubi aho ngo n'amafaranga ngo nta rukundo rubaho kenshi nivuga muri iyo sase kariho bavuga yuko ari muri iyo sanse kariho bavuga yuko atarukundo ruhari birarawe kandi ku ruhande rwanje nta muhungu mubi ni wa muhungu adakunda gukora umuhungu udakunda gukora uri mubi benshi rero tubeshe tubeshe harya umuhungu wese yokwemera ariko sheri tuvuga n'ukuri muri sosiyete turabizi mubi ahari ntamwemeye simba ndamukunda genre umugayi ariko abakobwa turabizi wowe iyo shaka kutubwira mugabo nkeneye tubwiye nka Sherisa iyo ubonye umutipa aje kudraga ikintu ca mbere urabana okay voilà jewe nta bintu vyahatari ndawe umviriza utari uwanje ndavyiyumvamwo ndakubwira ntibishoboka Sherisa nukuko Imana apana ndere kwa basi afite imwemu muri we umviriza ndababwira oya nukuri je gusa ndakunda abagenzi abahungu benshi iyo arinza gutumbera akaza kudraga ndakunda wa muntu basi mubanze muba abagenzi bukomere kuko nimba aje kudraga umunsi wa mbere akubonye vraiment hama umunsi wa mbere akubonye dufata gusa nimero dufate jewe nagushize kuri stage ashaka umutipe asaba nimero ashashika aho wono wa fake wono wa desa wamia mbiki ndana kubonye numva umutima wabi sa wono wa desa none ko turi basa ariko nashaka kuri televiziyo baratubonera vyama vyashitse ahubwo ati je nakubonye ahantu urarenze bon hari igihe batiyumvira hari umuntu umviriza abantu baratandukanye je mbwa nk'umutipe ajuko manje wowe kwe erega oya nawe cukasanye numva kavuga ati vraiment nanje narafashwe canke ntabyo nimvamo ucumana ati uwo ashuhira nta mugambi ahubwo ashuhirwa wese kuko nta muntu ntabwo n'umuntu ifoto rimwe shoka direct ati ndagukunda ejo azobona iyindi hamaje oya none je mfise ikibazo gute umuntu ntashaka kwihangana mukaba bagenzi ubucuti bugakomera kuko hinge ndakwereke umuntu ashobora kuba musanzwe guys ngaha mwumvirize neza ariko abacira agasokero mpongira muzoze kudraga
umviriza umuntu murashobora kuba muri abagenzi cyane vraiment hama ugaca uzana ibintu vyo agaca kudraga na bwa bugenzi bwari buhari bugaca bunyika none ni kubera iki kubera byonyene mwe mwari musanze muri abagenzi kandi mwari mufitaniye ikintu mu marani mugabo ivyo bintu rero vyahorase uzanye ivyo musanze ntibikwiye kuhaba reko ubucuti bukomere ahubwo zikunge bica bigenda upfumuka musha mugira mpare y'abantu bisanga babibayemwo bata atanumiza yundi ngo ndagukunda mugabo uje TikTok ariko romantic nivyo vyambere ariko mviriza urazi umuntu akwitwara ko nk'umugenzi nk'umujama nundi akwitwara ko nk'umuntu ashaka kugukunda biratandukanye abatipe man bafise ukundi kuntu baratandukanye umwe wese afise ukunge naza mviriza nitwagaruka amakomentari yanyu ndabona ko umenga azotuma tuzana umutipe ngaha bavugire zoba dusanga turiko turabarenganya turiko turabavugira ibintu atari ntacyo mu nyuma ibintu tubona twe turabakobwa turarondegwa ukabura umutipe uriko uradukurikirana shira muri komentari nawe iciyumviro cawe nimba turiko turakubeshera okay birabaho twe turiko tuvuga ivyo twabonye turiko turababeshera mvuga hamwe nzocuza ngaha nabo bazoza bavuga ivyabo basi nta kundi hama ngaruke gatonyeho ikintu kuri ide yanje ntayo ndahetse urumva rero ni mu gihe usanga nimba wewe warose umukunda mugakundana hama akagera kuri etape yaho mujana iwanyu bakamwanga antukangira ngo muzokundana n'umuntu hagere ko mu bantu utamusengeye utabona ukunge nawe ukunda kakubesha nuko atakubesha gusa harimwe ndakunda abavyeyi kenshi babigira kubera impuwe muga hariho n'abandi babigira kubera bivanye sinzi n'ubuzima bwabo kungene babibayemo bashaka ibintu nyine amafaranga ashaka amafaranga cyangwa mwe by'ubwoko umve uzanye umuntu mudasanga ubwoko wapi mugabo rero umviriza nyene basi nk'umuntu je nk'ukungene ndabibona amapa umuhungu wamukunze cyangwa umukobwa yagukunze sinimaze yuko woca umurango ni kubera ubwoko kuko uko agukunda ni ubibona ingorane mama mwaracanyemo ni babiri kubaka ni uzogenda kugubaka umuvyeyi arakureze hamaze gusohora kenshi birakunda kubabaka kwankina mugabo mukundana canke umugenzi wawe akakubuza umuntu musohokana imagine oui urumva akakubuza bakakubuza je ndafise uburorero bwinshi bw'abantu byagendewe hama bakabana bivanye wowe n'ukungene umukunzi wawe mubona ukabona akagukunda byose abiguhereza akwitaye kandi agufitiye impuwe ubona atari wawe ndazoguta mu rudubi kandi uba waramusengeye kamere mukabana abavyeyi ntibabikunda mu nyuma fendofi baraza kugusaba imbabazi uko barabona yuko hari urukundo kandi ubayeho neza ataco bitwaye je ndibaza nukuri umuhungu cyangwa umukobwa wamukunze no cumureka ngo kubera ko mudasanga ubwoko canke ngo ngabo rero tugaruke ibyo birabaho ku bavyeyi birabaho ndinze ngana uko sindabizi nimba n'umutwe birabaho nta byanzi rero nimba bibaho ariko ego nshobora kuba ntabizi mugabo tubaye muri societe jiwanje iwacu bashobora kuba batabinyigishije batabimbwiye muga turavyumva barabivuga ati umva aba umva ntisangiye ubwoko uyu ntuzomuzana hari imiryango imeze uko je ndabizi from biba gusa nibaza yuko woca umureka kubera ico umukunda agukunda ni chance sha mukunda genda mukundane mwibanire kuko azomuheba ngo ni kubera abavyeyi iwanyu kandi bazokuvuma kayiruka kubarasa kayibruma shanda numvise kubyamba baje hari n'ababibonye ungere byagenze umukobwa nyera afite umutipe basohokana hajya bageze kugira bo hagize mariage uko bagize na etat civile mere wabo mere w'umukobwa ntavyarazi n'umupapa wabo ntavyarazi bari babankiya ndayisi n'umukobwa hamba mu mujije umukobwa ati je umutipe ndamukunda zo gupfa ibikini bikamuga ati basi je gupimisha umukobwa ngo peut-être afise inda kubera ko turamubuza ntavyumve atafise bagenda bapimisha umukobwa wasanga umukobwa ameze fresh ntandafise iki mamwe ati umuhungu yaguhaye ibikira ngo ati je umuhungu ndamukunda umukobwa arasara hamwe muhiri wabo ngo n'igipara baramumwara yavuye muri etasivire ashika bereka amafoto ya etasivire papa wacu muri igipara ecamumwa igipara ndabizi nta misi mishetse bibaye hama ngaho mu Burundi ahanye mu Burundi hanye buja yes hama rero kunge byaciye bigenda umukobwa n'abamuje mu gipara maragati je umuhungu ntamugira iki sindamuheba lomeke rega bamufungishije rasi
romeki baramufungije bamutambugasha umukobwa agenda ivyo vyabaye mugabo bamaze kuja muri eta civile baragize eta civile bagomba gye mariage yazanye invitation none bamwagirije kujya kuntu ucuha umuvyeyi ashaha ama invitation abagenzi biwe ariko rero sasa n'ama invitation nta bigeze batora baratabuye umukobwa cyagenda afunguza umuhambwa ati umuhungu mureko je sindi umwana ndakuze umufungure ntakunje bashaka kumbuza umuntu nkunda kandi baje so bazonyubakira je umuntu akuze mumufungure baramufungura kuri mariage papa w'umukobwa ntiyaje na mama ntiyaje abagenzi ari bari bashizeho ngo abasiti muhira w'umukobwa kugira ngo en fait mama na papa wese bari bagiye ku buzi bwabo bari bashizeho abasiti bacungera abana ntihagire n'umwe aza kuja muri mariage ya mukuru wabo kandi n'abavyeyi bari babwiye abagenzi bati umuntu uza kubona kuri mariage y'umukobwa wacu ubugenzi buzaba buheze hari n'ibindi reka rero ndabatera inkuru guys reka banze ndababwire murabizi iyo mariage nayo ingene yari imeze Marguerite yari mariage exemple isukuye irimwo inoti imigisha byabereye ivyanyuma inkuru nta nigeze numva Drea byabereye hajya mu Nyabugete kuri Olympique mega mugabo yari tesa ariko hari umundi yahabaye namba hari anempasa namba hari gare n'abace bamwugarana umukobwa kageze ko aja kuri mariage wowe yatombore ni kubera ko baciye bamwirukana basi ababyeyi ntibamwirukanye complètement ko uwo mukobwa aravuga ati n'ubundi umwanya bazashobora kuzonyugarana sinzoje kuri mariage baragiye ku kazi wacaratekera agasakoshi wacaragenda caragenda bari basanga bigushike nkaho ushobora gutari cyane gose muba kugaranye kuri mariage banyugaranye abavyeyi bakirite n'ivyo bintu vya kera bakiza n'ibintu vya kera ugasanga bakora kubuza umuntu ngo ujya ngo sumututsi ujya ngo sumuhutu ujya ngo sumuki bakamukubuza bazi babona abana bafise urukundo none ivyo bintu ubusha ntabihari ubundi baza baraba hata amafaranga afise nizo kare ziraba gusa izo kandi ziraba no mu madini guys biraba no mu madini vraiment izo kandi ziba mu bavyeyi gusa no mu madini hari idini musarivuga ariko wiyenze ukaja handi en fait turijana no bafata numwe wo mu idini wanyu gukurikiye baca bamuhagarika dufate abavyeyi bawe nini harimo pastori arimo hama mva muri abana ba pasteur muri abana ba pasteur umukobwa cyangwa umuhungu umwe muri bo asengera ahandi hantu atari muri mu protestant dufate ari nk'abakatolika cyangwa abamizirma ugasanga aravuga ati umviriza basi omwe aba ari umukizwa nkawe ari umukatolika cyangwa mu mizirma ntitumukeneye ivyo bintu navyo nyene birashika ntibiba muri ya koti imwe gusa n'amadini birashika ariko kandi hariho n'igihe rero uravyumva muri ico gihe rero usanga abavyeyi bavuze ati oya umwana wacu ntidushaka kumujana aha hariho rero n'abahungu usanga bakunda abavyeyi babo nuko ca kindi nyene twavuga ntibikunze gushika kuri kote y'umuhungu akenshi usanga ari abavyeyi b'umukobwa bansa umuhungu mugabo birenze bishika kuri kote y'umukobwa abahungu barakunda ba mama wabo gusumvya uko twe dukunda abavyeyi bacu sinzi ko murabibona mama yabwiye mungu ati umviriza mwana wanje urya mukobwa sindamushaka urya mukobwa afise ingeso mbi urya mukobwa asa n'umuntu nubwo ntamuzi asa n'umuntu umengo azokuraza ubusa agende mu birori wewe ibiki abahungu rero kubera gukunda ba mama mama nakubwira ko mama yambwiye apa y'ibyo muramaze kubona ko iyo zishitse ku muhungu ntibikomera nko ku mukobwa hari igihe bikomera bikarangira ata mama nta papa waje kuri mariage mu gihe bishitse ku muhungu hari igihe birangira biheze n'abavyeyi bakagira bagatinda bakavyemera ni kubera iki izo kayo zishitse ku bahungu hari igihe biba bibaye ku mutipe habuje kenshi kubera hari ukunda kuba kuko bonsinge novuga sinzi kubera iki abahungu kuko kenshi iyo n'umuhungu bigize ko dufataye muhira bakamwankira ariko umuhungu atawukatira direct ibintu bwangu iki ariko umuhungu biroroshe gituma kenshi kumuhungu ndagukunda ku muhungu
urazi umuhungu niwe yimenya arironderera aja kurondera ati, umukobwa babana baza. numva byose ari avuga ati urugo rwanje nzogwimenya sinzoja kwa papa na mama mugabo uri umukobwa barakurungika Atuyu. ushika hariya akakurungi kugaruka muhira kutugora ibi usanga rero biri très différent gose nivyo nivyo none rero dansoka ikintu dukwiye kubwira ababyeyi canke ama eglise akora ivyo bintu Abantu bakimeze uko. abantu bakimeze uko atwambwe ubusi byinshi biraba cane cane ahantu ruguru ntusanga kenshi bikunda kuba ibintu genre nk'ivyo bintu by'ubwoko cane cane ibintu by'ubwoko bon ivyo mu eglise ni ivy'ubwoko biriko biraheru ivy'ubwoko biriko birata mugabo je sinumva abavyeyi bagifise mentalite izo nk'izo mentalite nk'izo vraiment turabasabye ubuzu umukobwa wawe turabarekera abana bikundanira kandi nawe icyo imana yifatanirije nawe ushobora kubwitandukanya urazi kibabaje none ushikanye 30 ukiri wanyusha imeze gute nta n'uranda kubaza bimeze gute hano raba wumva ufite umuvyeyi abariko bya bindi ngo nta by'umuvyeyi byo babirimwo ariko ifo nawe uri umuntu akuze uri umukobwa akuze wiyumvira bakwiye kureka abana bagakundana ahubwo bahanura abana banyu babahanure ukwiye kwitwara uku nimba ujya muntu by'ukuri atari uwareka kwihatiriza si ku nguvu umukunda mubandanye urukundo rwanyu hama mukunde no gukora kugira ngo muzoronke kagafu gatuma murara mumeze neza mwafunguye mumeze neza mukunde gukora mugabo mubareke bikundanire ikintu kimwe mbona ahubwo yagize chance umwana ntabimuhisha akabijamo yinyegeje akabimubwira nukuri umuvyeyi arakwiye kumuha umwanya ikintu kimwe akaguza impanuro akamukebura ati mwana yego byagenze uku nuku nuku ariko raba neza umuntu muri kumwe kagukunda unamusengere ibintu nk'ivyo akaguha umwanya kugira ngo wowe nyine ubwawe uzoraba uwo muri kumwe kagufitiye projet ashobora kugutunga canke uzobana neza ufise amahoro mu rugo erega nabo nyene babigira kubera batwanga babigira kubera impuwe kandi hajya ayo utamuhishije ukarinda ubijamwo ukamubwira arakubwira ati tukabisengere canke mwige neza kandi uragira uku baradukurira guys abavyeyi hari gusanga bibagarutse ugasanga yakubuje umutipe nawe umukobwa ati umutipe ndamukunda ashobora kumuheba acafuma agenda kumutera ariko mugabo ariko mugatugaruhe gatonya acamureka nivyo rero usanga abavyeyi hari ibintu bariko bakwegera mu bakobwa babo genre abana babo bariko bakwegera mu bindi bintu usanga ati umutipe yako no muheba ndage anterinda akamuterinda genda dukurireho acamureka genda aho naho abatipe babashizemwo umutima mubi oya hari abakobwa baca badesida baca bafata iyo decision kuko bavuga ati je muhira umutipe bamwanze kandi umutipe ndamukunda none ngiri iki acagenda umutipe akamuterinda mugara abavyeyi babamesha acavuga ati naraguteye inda gumaho ashobora je naza ko kumuterinda atari yo solution ahubwo amukunda oya ahubwo nyene yora ivyo bishitse nkuko bivuze ati hari abakobwa baca badesida mu yindi nzira atariyo biba bivana n'agashavu afise nyene bamuteye agaca afata decision atariyo adakoreje ubwenge bukwiye mugabo naho abavyeyi nyene nibo bonyene bakwiye gufata neza abana bakabaha kwidegenza kandi nabo bakobwa nyebo bari mwayo mahurasho bakamenya ngere bigenda nimba ukamenya kuvyereka basi niko nyene rega bivana n'ingere twe twakuze bivana n'ingere abavyeyi tubanye hari umuvyeyi tuja kumwasa amakuru kwamubwira ngo ibintu byo gukundana ngo bikini biki hari abavyeyi bakuze ukora utari mu bintu vy'ingeso mbi urakora urakunda gukora urarondera ubuzima hari igihe nyene ukuru kaja mu bigero hakagera yuko urondera canke urondegwa ahubwo vyiza kuja muri korasurira wereka ifoto mama ati mama nguyu wawe mama wanje kwe tubona gute bwa barakubwira uramutegura naho agakomanta karanyaruka kweri kaba kari ku munwa gusa ikintu kibi kumwe kundi mutiba ati mama uje naho turi kumwe yo cavuga ati none mwana na mahoro canke yakeke cyo swisana bo ikintu kigoye nabo usanga bagifise mentalite z'ubwoko gusa nayo ibindi nibaza yuko vraiment aho muhanura ukamufata neza umwana ukamuha umwanya we nyine akicagurira uko nawe nyine umuntu mukunda cyangwa atamukunda arabibona mu gihe wamuhaye umwanya rero aravuga ati uyu vraiment ninamujako
tuzobana neza kuko nubamfashe neza ubwo umuntu agukunda atagushakira inabi atashaka Uramubona. profi Uramubona. ataguprofita gusa uramubona gusa nyine no kwitonda mu rukundo biragoye bisengera no kubisengera urukundo rw'ubu ruragoye sinzi nka urukundo rw'ubu ruragoye ngo sinzi nka ruragoye n'ukuri ruragoye vraiment cyane ibintu byose ubu vraiment umukobwa ugenda witonze ukagenda gahoro kuko sinavuga abatipe bubu hariho beza n'ababi apana simvuze physiquement ndiko navuga genre mu makomportement mu kungene umuntu ashaka kurondera aho umuntu haza ukibaza gufite muri bajya benshi bakurondera hari umwe wawe rero kugira ngo rero bajya bose bazokurengane wa undi wawe umubone biba bigoye uba wahuye n'ingorane nyinshi rero utabyitondeye ubyihanganire ukoresha ubwenge urabigiriramo ibibazo n'ubundi girls iga kwiga abantu muri kumwe vraiment naze ngo akubeshe une semaine deux semaines allez twagiye na projet ya mariage no mwibuke yuko ari ngo nyinshi ziko ziyagira ama divorce menshi bivuye kukwihuta gapfa kuvuga ati akenda mubonye afise inoti sibyo abademo ako kagesto turagafise mbonye dukunze gukora natwe kugira ngo tuzigire erega imana ntiyaremeye abahungu amafaranga abonye yes muga naho umukobwa yokora hari utuntu hari ibintu biryoshe ibintu uronse utakoreye oya biraryoshe biraryoshe kurya amafaranga waruhiye wakoreye kurya amafaranga yiwawe atari barose kati badavuga ati jewe naho umva je hakono fata amafaranga yiwanje amahera aje kunyene tiktak tora nta ntiwarushe ntiwagize iki muga amahera utakoresha ariko iyo wakoreye uramenya ngene yagira ndagira niki utakoreye uyajya umva buba busese babwira umviriza ndababwire biraryoshe kurya amahera wakoreye abakobwa rero mukore umviriza mukore dukunde gukora hama tugire amafaranga menshi kugira ngo bize bigende neza ntihagire n'abahungu baza kuduhendesha amafaranga kandi iyo ukoze ukaronka inoti ziwawe uronka umugabo mwiza urafite inoti ziwawe uronka umugabo mwiza ari abaza kubera inoti twawe diyera ndakubwira ikintu hari ikindi kintu nacyo sinzi ko njye nihende mu nyumvirize neza umukobwa afise amafaranga menshi abahungu baca bamutinya kandi ashagara kuko nta mugore wese akakuza ntapfa kuza kugura wawe haza umwe wawe haza wa wundi nawe basi bivana no kumenya witwara umwe muri kureba haza umwe wawe rero natwe dukore duronke menshi hazoza umwe gusa abandi bose badutiye mbere binashobotse nimba wamukunze atayafise hama mufashe hanyuma abakora dufise defo dufise urukundo mbwaje duhora abatipe byahaye ni ngorane byahaye tubona n'abatipe bafite umutima twebwe rero sasa usanga ko turamererwa nabi usanga bibabaje umengo twari kwigumira ngaha ariko nyereka tubageze ngaha twari tubavuze gusa nyene tuvugana les filles les garçons iyo wamaze gufata decision yuko umukobwa uja kumupresenta muhira ukagira amashance ugasanga bamukwankiye tubwire wewe nk'umukobwa cyangwa umuhungu wobyakira gute niyo reaction ugira wewe umukobwa uca uba kubera abavyeyi canke mwobandanya nawe muri commentaire turadukeneye mutubwire ati jewe nk'umukobwa je umudemu no muheba sinoshabza abavyeyi canke jewe nobandana n'urukundo n'umukobwa twagira mariage peu importe ko twozikora no mu vyatoza yes nivyo rero hama nonga ndabashimira kwa mwatitaje imaji raketsina duhakariyo imaji bakeneye amtogaruka suza turazi tuzogandisika utwalandinza abandi ngaha ariko hamuzozane turakeneye umuhungu kandi arabona birakenewe uzomwicara impande umva sinshingana agomba tubeshe je sinemera urukundo kandi na siyasa yabivuze ko atemera urukundo ndakubeshe gashimwe umva haza abakobwa bari singo muriko murondera isoko ofete ikintu nasanze abakobwa bose ubu bari singo je sinzi ingorane bafise sinzi barababajwe bifitiye amadesiyo hari impamvu badashaka kubivuga irahari gusa bon
byoba byiza mwaronse norogewe n'umushaka jewe ntashaka cyane sise nashaka jera mushaka ndi ku isoko abo sari kwisoko ntimwitinye guys kuri moni gero cyane kiryoshe kohereza kusanga twaguye ngaha nibutsa abadukurikirana batagira subscribe muyikore muri bwa bumwe rwa rukundo murabizi ko tubakunda cyane tuvuga ati ciao ciao ko bizu subscribe ni nyinshi kuri Magic TV kuri BTV kuri Bishop TV kuri Muri TV ama subscribe buri wese hose ndashaka ama subscribe